tukaba dufise evenement nkuko mubibona ngaho inyuma y'umuvukanyi wacu All Saints yo kwibuka umuvyeyi wiwe, tukaba twashatse kubigirira ngaha anye kuri iki kibanza cacu. Hama vyinshi ngamaza kuvyumva ngaha muri iki kiganiro, abataramenya rero ndababwiye ko karibu cane, ni kuri avenue Source du Nil numéro 11, muca muhabona, c'est juste hafi ya Rohero nyene ngaha haruguru ya stade. Bisigaye muravyumva, tugira amahoro. Ico nzi coco nuko umuvyeyi wa All Saints yigeze kuba twara Michael de Musée du Burundi, nkaba narashoboye kuba mu mwanya arije ndayirongoye, nkavuga nti muri Michael de Musée du Burundi twifuza yuko umuziki w'u Burundi utera imbere, twifuza ko abaririmbyi batera imbere biciye mu bikorwa byabo, tukifuza ko n'abana babo canke abuzukuru babo bashobora kubeshwaho n'umwuga wa base wabo. Ivyo rero ni ibintu dukurikirana ku munsi, kumbure mu minsi iza muzobibona yuko nka All Saints umuziki wa papa wiwe ushobora kuzomubeshaho kubera ko hari igikorwa yakoze kandi gikomeye, n'abandi rero ndishimye kubona ko hariho umuririmbyi ashoboye kugira ati reka nibuke mutama wanje kuko ivyo yakoze naje ndabikora, ndabikunda kandi ndazi yuko bizoshika kure. Nkahereza mvuga nti naho bitarashika aho dushaka ko bishika, ntiducike intege, umunsi rizina tuzoshika kugira amahoro. Mbanje kubaramutsa mwese muri hano, aba journaliste mwashoboye kutwitaba, naho byatugoye gatoya mutubabarire, ariko tukaba dushaka ko dukora ibintu bimeze neza, bisa neza. Mwakoze kuba mwashitse, icyo nico cyambere. Hama bambajije ikibazo bati Leonard Sinzinkayo ninde? Leonard Sinzinkayo ngerageje kuvuga muri make, yari umuvyeyi wanje bwa mbere. Icya kabiri akaba yari umu artiste, polyvalent, yavuza guitar, yavuza piano, yavuza guitar bass, kandi yaririmba, yari compositeur. Akaba ari we muririmbyi wa mbere yatanguye guhuza abaririmbyi benshi bagakora indirimbo yitwa Twese Turi Bamwe. Rero mu ntumbero iki gikorwa turiko turategura cyo tuzokora ku munsi wa gatatu, nariyumviriye ndaraba ibikorwa yakoze, ndaraba ico yamariye aba artiste bandi, nkuko yabivuze president wa Amical des Musiciens hano, yarigeze gutwara Amical des Musiciens, yongera aba n'umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'imico n'imico kama, jeunesse, sport na culture, akaba yatwara igisata ca culture. Rero naravye ibikorwa yakoze, ndaraba aba artiste bakoranye, ndavuga ati iki gikorwa gitegerezwa gukorwa nkuko yabaye umupartisan w'ubumwe mu gukora iyi ndirimbo Twese Turi Bamwe. Bikaca bihurirana n'itariki 4 z'ukwa kabiri, itariki itabiye kw'Imana. Mvuga nti ntibyo kwijana, reka nkore igiteramo cyo kumwibuka kandi twibukanya nk'aba artiste ubumwe, ko aribwo bwamye buranga aba artiste ba kera, niyo mpamvu bafite indirimbo zifisa kanovera. Rero nkashaka yuko naje mu runganwe rw'iwanje twogira ico tumwigiyeko kugira natwe dushoboze gutera imbere
muri umwuga wacu. Bon, ahanini ni ivyo, uwo afise ikibazo araza kumbaza nta kibazo, mugabo ahanini mu ntumbero yo gukora kino giteramo ni ukumwibuka no kwibutsa aba artiste ko twogira ubumwe kugira duteze imbere uno muziki wacu. Murakoze. Hambavu y'ivyo nyene tukiri ngaho nyene wavuze twese tubamwe ibindi bintu twomenya cyane dushatse kumenya Leonard Sinzi nkayo abikorwa yakoze nk'indirimbo kugira ngo factories. Ego yarakoze ibikorwa byinshi, hari indirimbo twese turi bamwe murayizi, hariho Mporeza umwana, hariho Ntore Gwaruka, hariho Genda Wihanure, hari indirimbo nyinshi yari mu artiste ari engagé. Ivyo nivyo bikorwa byashoboye kumenyekana cyane gusumba ibindi, ahandi arafise n'ibindi bikorwa byinshi. Yego urakoze cyane. Ucugira kutubwira ibikorwa byo kumwibuka bitekanijwe gute, bizoba ryari, biteguye gute? Kino gikorwa nkuko mubibona kizobera hano kuri Kepasa, cyateguwe na TMC, murabibona, na Kepasa hamwe n'umugwi witwa The Finance Music usanzwe ukorera hano nyene. Rero kizoba ku munsi wa gatatu tariki 5 z'ukwa kabiri. Turatumiye umuntu wese, aba artiste bose bifuza ko twosangira tukibutsanya ubumwe bwacu, tukaraba aho bitugora naho aho bitugora kugira dushobore gutera imbere. Ni muri iyo ntumbero ico giteramo gitegekanijwe kuwa munsi w'ubumwe. Kizotangwa isaha 12 z'umuhingamo. Aba artiste bahari ni twebwe The Finest Music, Genda hari n'umu artiste wese, ndatumiye mu artiste wese yifuza kuza kugira dufashanye, turirimbe, turyoherwe, twibukanye ubumwe bw'abarundi, ndetse twibuka kandi n'uwashoboye gukora ino ndirimbo twese turi bamwe. Murakoze cyane. Harimwo Rosa, harimwo Ngabo Leonce, harimwo n'abandi benshi narinze ndavuga, ni benshi cyane. Abo nibo bashoboye gukorana indirimbo twese turi bamwe muri generation yiwe. Naje nkuko wabimbwiye, naje nagerageje, yagiye twari dufise projet yuko twokora iyi ndirimbo twese turi bamwe, tukayikora nka generation shasha kugira tubandanye tuja mu murongo w'umuziki wa kera kandi w'akanovera. Rero niyo mpamvu indirimbo narayikoze, nayisubiyemo ndayisubiramo na generation shasha, irungano rw'iwanje. Harimwo aba artiste benshi nabo nyene bose barahawe ikaze, bose bafise ama invitation yo gushika hano. Umuntu wese abishoboye azoba ari hano. Kindi wambajije programme nabivuze, tuzotangura isaha 18h niyo giteramo kizoba gitanguye, ariko Kepasa yamayuguruye, murabibona namwe musekare mukaraba ikibanza, murako ko ari ikibanza ciza. Umuntu wese ndamutumiye aze hakiri kare kugira dutangure ibikorwa byacu, ko iyo 18h tumeze neza, hama tubandanya turyoherwa dufeta uwo munsi mukuru w'ubumwe. Reka mbanze ndabashimire mwese kubona muri nga muduteye iteka kubona mwashitse kuri Kepasa. Hanyuma Kepasa yavuye muri association yitwa TMC ijejwe kwerekana ishusho ryiza ry'igihugu mu Burundi canke ahandi hose kwisi yose. Ijejwe ingenzi, ijejwe gutembereza abantu. Rero ico twungutse cane gose muri byose cerekeranye n'umuziki. Kepasa igizwe n'umuziki. Kepasa kuva igitangura twatanguranye n'akaguru Monday,
akaguru Monday nayo ni piano bar iba misi yose kuwa mbere guhera isaha 1 y'ijoro. Rero aha mubona all center ari ngaha nuko ari hasanzwe arangurira imirimo ku misi yose kuwa mbere. Rero kuvyo kuwa gatatu mubanze muze kwanza no munsi kugira ngo mushobore kumva uburyohe bw'ikibanza bw'ibinyobwa na cane cane bw'ibifungurwa. Hanyuma ico twohimiriza abandi bose, identité y'igihugu ni imico kama, ni paysage y'u Burundi. Rero umwe wese ashobora guterera kugira ngo ashobore kwerekana kimwe muri ivyo nabishiremo ingufu. Yego. Sinzi ko hari ikindi kibazo babajije. Murakoze. Abantu bakera je nibona kuriyemo cyane, turabiganira nuko rimwe usanga hari abatabanga hano mu Burundi, ugasanga ibikorwa birateba canke communication entre abartiste bo ngaha n'abari hanze bikagorana. Mugabo turavyifuza cyane, umwanya wari wo wose mashobora kubona ibindi bikorwa bimeze neza cyane, ibindi bikorwa bimeze neza bivuye kuri twebwe nouvelle génération na génération ya kera. Yego, ucumbaza ikindi wabajije ca Ngabo Leonce ko yo azoba ari hano. Bose turabayamvita parce que je ndi artiste cyane nkunda ibikorwa byose nkora nabikuye kuri bajya ba artiste ba kera. Nibyo nifuza cyane, shaka ko coba buri mwaka nkuko twama twibuka ubumwe bw'abarundi kugira tuze tuributsanya yuko tegezwa gukorera hamwe. Abafaransa ne bavuga ngo l'union fait la force. Ifo kuza turavyibukanya rero, nifuza ko byoba buri mwaka. Twese turi bamwe twonse rimwe, dusangiye akabisi n'agahiye yemwe, turabavandimwe turabavukanyi turabarundi twese. Autant pour nous retour. Twese turi bamwe twose rimwe, dusangiye akabisi n'agahiye yemwe, turabavandimwe turabavukanyi turabarundi twese. Amen.